tuna shida zetu tusikize zako kwa nini hata nishike tricks nikicheki marembo hii angalia ni video yote tumejua na leo tu kwa hivyo leo tu tutainuka tu na kuruka tu bajuka tu life ni bila nda rofa toka munumbero yo kurwanya ikiyaga Tanganyika kigize aya mabuye mubona aya ava mu ntara ya Bubanza ni World Beach ifatikanije ni societe iraho Emode company niyo World Beach aravya twe byose rero kiri kibanza abantu batembereramwo abantu benshi bari bafise amakuru yuko amaplage yose yagiye yatwawe mugabo World Beach bace baraba bati ibyo byose rero ntitworeka ko abarundi baburaho bitagadurira byatwaye uburyo bwinshi burara ko imashini zibananya zikora mugabo i Moda company yaciye ifadikanya na World Beach kugira ngo abarundi barasanzwe bagitema kino kibanza abarundi n'abanyamahanga mbere bakunda amaplage ntibaje mukangara ndetse amago bahave basanga batariko baridagadura muraza kubona amabuye manini ayanduta umuntu abanangije hariya yoca yibona amabuye yikwije afise imisotso murabona ko ari buye ridasanzwe nkiri murabona ko ari buye ridasanzwe murabona ko ritoba kuba rifite metero zibiri z'ubwaguke ni metero nka zibiri canke imwe n'inusu z'uburebure mu bunini aya rero yose ava mu ntara ya Bubanza no mu Rumonge kandi rero ni solution kugira ngo amazi aje ari menshi akubita kwa no mabuye hama gacabona gusubira inyuma ntanarengana ngiri ryazanywe n'ikino izi mashini mubona ngaha izi mashini mubona ngaha nizo zizana aya mabuye arabaje ati nkiri ryazanywe n'iki urabona ko litova mu Rumonge ngo rishike ngaha abantu bagikoreye ku mutwe kandi ryova ni Bubanza ko navuze ko arava ibubanza nava mu Rumonge hanyuma uretse ibyo rero haragiye imicanga myinshi novuga amabende adaharurika oya harura mugabo ukoresheje calculatrice hanyuma kugira ngo batore inyishu solution za kino kibanza yawo muri make rero abona ko kiyaga cari ngaha abari bazi World Beach aho yagera kuva kera n'ubu nihigera naho amazi yateye izo ni solution ingamba zakozwe kugira ngo abantu bose babandanye baronka bwa buryohe kakanovera kiyaga bari bifuza tubandangiriza hariya umbure fuho yango twereke ibindi byoshe tose n'umugambi tuko turakora mu ndwi zibiri hajya tuzoduza hejuru sizo ko twacayo abantu bazica hejuru ibya container kashoro kujayo yego vuba hari abantu bazashaka gufata akayaga hano hejuru umugambi wo kubaka ngaha mu ndwi kuza burangiye hari umugambi wo kubaka hano kugira ngo abantu niba abazuje amatable hot kugira abantu bashaka kuzuza baridagadura kwidagadurira ngaha urana ko abantu bashika nka 200 cyangwa 30 bashaka kuba ari ngaha bazoshira amatable hot bazohamenaja
ugushoboka izi container abantu bazoshobora kuzibona kugira ngo kibi kibanza nyene citeka na hano nyene nka terrasse kugira uzojya umuyaga ukwija amakondisha. Turumva n'ikibanza cyongeye kucyari gisanzwe kihari. Yego, hari kibanza cyo bavita kwagura. Mu bisanzwe no kwagura no guhindura. Hariho ama payoti cyangwa ibindi byari ngaha ubu urabona ko byahindutse. Ubu rero bagomba kuzana ibindi bishashe nka rero urabona uri kumwe n'umukunzi bamwe basige bita ngo n'umwana. Urabona ko hobasa neza cyane n'ifoto yo ngaha yomara gusumba. Tubanangiza hari ni haradonje beach. It's okay. Mani abiprogani yo haduka. ndio chapo chakipo Sasa yani kilogama. Kinde bakewa gani ki. Déboration. Alan. You're right, naipenda. Ni kote ya plage. Twungutse. Barati umugani ngo amagumi yaza guhitanye araguhitaniza. Aha nta mazi yariho. Umugabo urakora ko Tanganyika yagutse. Hacaboneka iyindi plage yaje gufasha ababo muri World Beach. Il est vrai que abo kuri undi ruhande bo bahahombeye. Umugabo ku bwa World Beach murabona ko ari iyindi plage yaciye yubuka itahahora. Gusa duhora hahora gucanga gusa. Rero haciye aba solution. Shama payote aharasa neza mwijoro. Situguhera 19h muje kuhicara vraiment murabona ko nabajya bagenzi banyu nazacuti zanyu zitogaya aka rero n'abavuga bati amagumi yataguhitanya naguhitaniza akandi akanyongezo kabonetse kubera ko deja aya mazi yaje agace yibika nga abantu bacu bateka tuya profit adutumbere hariya hanyuma so batushe nk'abarangije no rugendo hama tupakurikire Anatwa hacha gukenyene juste. Bon, ubundi bwo barazi ko ngaha hari hasanzwe ari hasi. Mugaba hagiye imicanga myinshi no kwasike hareha. Asike haragiye imicanga myinshi kugira ngo turite ko ubundi bwo amazi yari yavuye hari aca yuzura. Ahagi ikiyaga mugabo mwaca barabigwanya kugira ngo akibanza kibe gito yikuye. Asa neza voye. Amaskini agezweho manini umva match yirorera umengo uri wishike kuri terra. Go. Edson abona wicaranye wicaranye n'abandi bitabiryoha neza. Ya vrai. Piscine yo urabona ko ari amafuta. Mwana arihe? Oshira kunyereka nerega ameze kunyene nkabereka yuko nyene mba nguwe n'ibyo ndikibo. Wereka tu Jackson. Yo nako acainga uri umugore. Yagenda umusore. Nawe uzore wicaye bande yiyo. Reka genda mu. Yagenda wicaye nawe. Yicara wawe bakamera. Kintu byacigireje. Nawe kana direct. Voilà. Rero va ntangorane. Uramba. Harungura. Tuba we World Beach. Bakase kamo. Kimaliza tunakokonya. Voilà. Kokonya tuchukue. Ya rero barabizi ko ari hano. Icara abantu naturanye mitahuye abantu bitahuye rero bicara muri kibanza hanyuma ntibinakene ko bashaka kubabona ubwiherero na byose
toilette birimo amatara nakora voilà hano hasa neza cyane no gufungurira gusa abafungurira no kumoza haramonta hamubwihe rero watu washisa amatara kawaida wakuwa kaona na kawaida kia makifaya kirazira ko habona cyane murabona ko ibyo kenerwa byose wobisanga hano voyez utuntu tw'iteka yaba ibintu y'amashampanye tout ce que vous voulez pour vous amuser birakunda hamwe na kino kibanza bamwe bariko barafatira mu kivunga ko cyagize ingorane siri gusa urashobora kuraba ukaraba no ngaha amakuru y'uruhande ko no ngaha ibintu bisa neza cyane birameze neza kuri kugira ngo kino kibanza cyitaho cy'abantu bitahuye very VIP haza abitahuye urabona ko n'ibintu biriyo nyene byitahuye n'amadeko nyene meza sava hariya namaze karubwire usa neza hatonda gushikayo propre cyane vraiment turagaruka banza hana ko Steve uravuga cyane tukaronka amazi bituma hamiko iri sale no ego turaza kugaruka tuyibereke bon ibi n'ubwato ibi n'ubwato ntiburaja no hasi no ntiburanakora hasi buhishite vuba maze Kuvuga. desomene maze indwi zibiri rero ubwo bwato twarongeje kuri World Beach abantu ryama nije wa mbere ntanguye kubukora asa na majeski majeski hari niba hose ngaha hari ibindi bintu tugomba kubereka amato ku mazi amamoto mu mazi ijana yindi hari yandika ngaho nuze ya irijana yego akano kuyambika ku muduga ushaka kugenda kure kuyambika ayo n'iyindi hariya hari n'iyindi ziri nshasha ziyongera kuza zisanzwe collection y'ibindi beach ushobora tuce sare turakumeze ari nani parking sari rero no vena ni parking ego iyi ni parking bacishe ko ari iyi ni parking oh ya kare byarapfu no yereka iyi ni parking mbwa bantu na jardin reka ko biharo kode tapo murose ubona kode okay yani jardin abakenera sari ama concert ngaha habera muri Javide cyangwa habera habera kuri plage yabera kuri plage kuri plage arapfera ngaha muri jardin aho n'amaje pour enfants babona look mais sinon la salle nayo pour des conférences utamurengera ucukunye kwenda ko ça c'est la salle ça c'est la salle pour les conférences on va aménager salon ingene vyi design zirahindagurika bivanye na evenement ngene bimeze niba ari mariage iri very very VIP bagutegurira salon ingene vyifuza hari n'abasanga ari nka mariage gusa cyokora n'indi evenement cyangwa conférence byose bikoreka ukibanza cyiza mu mwanya mwiza climatiseur la salle iri climatisée ku buryo umuronka akayaga mwifuza agukanya cyane agukanya bibaye ari gushyuha byose bimeze neza cyane ego burya bwato rero nibwatangwa gufonctiona buzoza buroriya World Beach za Sagaresha cyangwa hariya mu Rumonge ahagarukira ikiyaga hose n'hariya ku Muyange ku ba Peniel cuisine twoca cyangwa tutekeneye neza cyane
none iyo finale ya kinare yare sinzoje finale kinare yare sinzoje ya vrai kaga kina mani safi ubwa mbere na mbere tukagomba tubahe mwaramutse kuko turi ubwo ni mwiriwe ko ndabona ko inyuma ya saa sita hamaze kugera hanyuma dutangure kwidondora hama buca tubwirwa ko tuja ku murire jo bwa mbere nitwa Alain Nova Irambona hambavu yuko mwe nk'abamenyesha makuru munzi ko numenyesha makuru nsanzwe n'umuntu wo ngaha kuri World Beach mu bikisata kijejwe ico bita relation publique avec les médias surtout rero no munsi rero kaba turi ngaha kubera une bonne cause uyu nabasha kubidondora na mugenzi wanje hariya imbere ko dutera intambwe. Murakoze itwa Edmo na jenserukiye World Beach nitwa Edmo na jenserukiye World Beach. Murakoze. Nitwa Steve ndi assistant gérant muri World Beach. Murakoze. Yavuze ati ajaserukiye World Beach mugabo kandi ni wayibazwa ni wayiramutswa ikibazo ca mbere kiza kuri World Beach ni watangura kukibazwa hanyuma uno munsi ruri hejuru nigezo rya 30 kwezi kwa ndamukiza 2021 no munsi ushitse hari inkuru zavuzwe cyane ziturutse ku kiyaga Tanganyika bamwe ngo yarashavuye abandi ngo yashatse kwigarurira ngamatongo yayo ikibanza cyayo mugabo uko byagenze kose ni ku nteguro y'Imana hari abo yononeye hari ibyo yononye byinshi hamwe n'ibyo rero igihugu cyacu cy'u Burundi dusanzwe dufise akabijya n'akabinywa k'ikiyaya cyiza cyangwa se ama plage meza ama beach meza duhabwa n'icyo kiyaga Tanganyika hamwe n'ibyo rero World Beach iri muri bimwe mu ibyo bibanza byiza biri ku kiyaga cya Tanganyika. Ahenshi imvugo iri mu bantu benshi cyangwa se inkuru iri mu bantu benshi nuko byunyutse nta plage zikibaho zose zaratwawe eka nta muntu ari kwidagadurira bisigura ko hari abantu benshi basha kumara weekend yose cyangwa kubara umwanya wose mu nzi wabo cyangwa mu mihani wabo bakavuga ati none ko tubuzi yo tuja ibiyaga ntibigikunda hari ama plage ntagishoboka hamwe n'ibyo mu byukuri ibi ama plage menshi yaratewe na Tanganyika hari ama plage yoba yaragerageje kugwana n'amazi hari ayo baragerageje kubishobora hari ayo barananiwe hari imbere mu byukuri ntawo bideha hari abatewe burundu ubu bari mu karuhuko basa nk'abifumbereje mbere bifumbereje bahebye kuko kugira ngo ugwane n'amazi ntibisaba ingufu nyinshi urashaka kubishobora no kutabishobora kukaba nkako World Beach rero kuno musuri hejuru itaki 30 z'ukwezi kwa kane twabahamagaje abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru kugira bakure mu mitwe yabo bantu bo bafise inkuru itariyo babereke ko World Beach hakiri nyabagendwa mu byukuri World Beach ifatikanye na societe yitwa Imoda Company barashobe guhangara n'icyo kibazo cy'amazi kugeza igihe biboneka neza yuko bayatsinze bayarushije inguvu amabeni y'umucanga yashizwe ngaha novuga nti harurika amabuye yakoreshejwe nuba gikoreshwa mbere ariko arava mu ntara ya Bubanza no mu ntara ya Rumonge abyo byose ni uburyo bwinshi mugabo kandi ni zimwe mu nyishu zafashwe mu ngamba zafashwe na World Beach kugira ngo babantu basanzwe bafise ishaka ryo kumererwa neza kukayaga kiyaga Tanganyika ntibabiburiremwo kubera ko klima yahindutse cyangwa se amazi yabaye menshi muri make rero uno munsi uri hejuru kwa kugira ngo
tubereke ko ubuzima bugishoboka, ubuzima ari kwa kunene atacyahindutse kuri World Beach. Abakozi bo misata byose baba bahereza ico cy'abantu bafungura nico banwa, baracyashagije, baraberewe nko biboneka. Ibibanza byo kwicaramwo gufatiramo akayaga biracyari kwa kunene. Mu rugendo twagize muri VIP hameze neza, muri very VIP hameze neza, eka mbere no ngaha ku mucanga hameze neza. Mbere tubonera ko kumenyesha ko hari nibindi bishasha vya World Beach abatari bazi. Mwashe kubona ko hari ubwato bwashitse, ubwo bwato rero bukazokwama bufasha abantu kuryoherwa mu kiyaga ca Tanganyika, kandi mbere bumaze indwi zibiri bushitse, bakazoshobora no kugira ingendo kubasha kuryoherwa, ukava ngaha ugashika Lesha hariya mu Rumonge, eka mbere ugashika aho hose hashoboka uri mu bwato. Hama kumosha kubaza ati mbega azoba ari umudodo wabure canke bizoba bimeze gute? Ivyo navyo twaza kubitangira ku muco, tuzamenyesha mbega kugira ngo uje mu bwato hazosabwa ikiniki hamwe wobo byifuza. Hambavu y'ivyo mwabonye ama jeski yajya mu moto mu mazi, harasanzwe hari ubaharaje hayandi kugira yongerezwe kuyarahari, hama abantu banaye baryoherwa. Si ibyo gusa, muri salle de reception canke de conférence naho nyene babandanye bahindura kugira ngo habe look nziza. Ni mu ntumbero ya World Beach ubu bageze kuri niveau ya 4, hatugeze kuri 4e niveau, 4e étape. Mugabo mu ndinganizo muri plan bavutekanya gushika kuri 7e, kuri étape indwi. Umva niba tugeze kuri 4 bisigura ko mu minsi imbere tuzoshika kuri 5, hama 6, hama 7. Tugeze kuri 7 rero sinzi ko bazoca bubaka ijuru ryo kwisi mu mazi, bizovana n'ingamba ngezo aho zo babigeze. Muri make rero inkuru nyamukuru nukubwereka abantu bose, abarundi n'abanyamahanga bari mu Burundi bari mu makungu, yuko World Beach ifatanyije na Imoda Company bashoboye kugwana n'amazi ya Tanganyika. Gutyo rero aho yononeye ibindi bibanza bobo barashobora kugumana World Beach uko ingana, uko yatanguye ingana n'ubu niki ingana. Ibyiza wahasanze mu ntango n'ubu nibyo bihari, ahubwo hari nivyongerejwe. Twovuga tuti kaba yakabijya nakabinywa. Muri makere ni ivyo sinzi bagenzi banje basho kongera ko kunyunganira, hanyuma muce muhabwa akanya kubaza ibibazo no gutanga inyunganizi navyo ngene birasho biremewe. Murakoze. Murakoze cyane. Nova ibyo avuze nukuri. World Beach yaragerageje ibishoboka byose kugira ngo abanywanyi bayo babandanye baryoherwa. Ego nivyo byarashitse, haraba akabazo gato k'amazi muga twakabonye imbere y'igihe. Turagerageza ibishoboka byose nkuko yabivuze, mwabibonye twagiye twaberetse kuri utwo turakora hari byose, mwabibonye ibyo tuguma tuzana byose mwage murabibona uko bimeze. Rero yavuze ati hari ama etape tuzoza turaduga, tufise umugambi wo gushika ku ndwi bibaye ngombwa ko turenga. Mwene World Beach yarasezeranye ko ategereza kugira neza abakiriya kugira ngo baryoherwe. Aravuga ati tuzoza turahindura twe ku mezi 3 dutegereza kuzana ikintu gishasha. Nibaza yuko mu mezi 3 aheze ntihenze mwaraje ngaha, twaragerageje kubereka ibyo twari twazanye, harimo ama stage nuko ubunye twazikuye kubera kugira twakore neza. Hari n'ibindi byinshi twazanye, n'ubu yababeretse ubwato buri hariya n'amamoto mu mazi, bijya byose nugira ngo tunezereze abanywanyi bacu. Hama turafise umugambi yakababwiye ko tugeze ku ya 4, turasigaje 3. Izo 3 nazo turiko turarondera inkaratasi bakatwemerera mu gihe gitoyi tuzobahamagara, tugomba kwinjira mu mazi. Nimba ibindi bihugu bubaka mu mazi abantu bakaja bakubaka mahoteli mu mazi, ibyo birashoboka. Tubaha ikiringo gitoyi cyane tukaramara kuronka impapuro, muzosanga ikicapo cyaramaze kuboneka, muzosanga indani twatanguye kubaka. Murakoze, sinzi ko cyo kunganira.
yego ndabashimiye cyane mukuri nta byinshi nza kuvuga ariko mwese mwahishikiye mwabonye aho ibikorwa tubigejeje murabona ko twagwanye intambara zitari nke menshi amaplaje menshi yaratwawe n'amazi kubera bagiye baragwana mu nyuma ariko twe twarabibonye yava nkuko bari babivuze turavuga ati turicara ku bwenge hamwe turavuga ati by'ukuri twokora iki nk'abantu b'abagabo turiyumvira turavuga ati dukoze iki article ya mbere turagerageza ko amazi yari yateye yari menshi cyane byinshi murabizi yarateye igihugu cyose amazi aramena amaplaje ariko turagerageza turagwana ubushobozi bwose dufise ni naho uyu munsi tugeza uyu munsi turafise plage nziza dushobora kwakiriramwo abantu ingenzi nukuri aha mu gihugu turumva ko natwe dushoboye kwiha amanota tukavuga ati vy'ukuri twaragerageje namwe mwahishikiye mwabibonye mwatembereye hose mwabonye ko tudatamba twiroreye nuko byinshi muraza kubiraba mugerageze murabe mwereka abantu mubone vy'ukuri ko tutatambye twirorera twaragwanye igikorwa kitoroshe ariko uyu munsi tumeze neza kandi amanota turayihaye turabashimiye ego mwumvise ko yakabijya kiyongeye ko nuko hamwe impusha zoboneka bivanye n'indinganizo canke ya politike y'igihugu kubijanye n'ibidukikije kumbure kandi n'ibijanye n'ubwubatsi ma infrastructure ko bateganya kubaka kumbure ni hoteli igorofa mu mazi umva ni ya ma etape yandi atatu akiri imbere kutugeza kuri 4e etape rero n'ibindi byiza byinshi kazokurikira ubu rero bagenzi bamenyesha makuru n'umwanya wanyu ukibazo ikica nk'ikiriya kugira ngo twishure hanyuma turonke umuco koze ku kibazo ubajije twe kuri kote yacu twabibonye kare nta ruhombo twagize mu byo dutegura gukora nibi byarimwo nta citwa ko twaba twarahombye ahubwo mu byo twategereza kuzokora ibi byarimwo icyo ni cya mbere urabajije uti baravuze ko abantu begereye amaplaje begereye Tanganyika boshobora kwimuka twebwe ntituri ngaha nk'amazu twubatse yo kubamwo cyangwa ibindi bintu ibi ni bibanza byo kuryohererwamo abantu bategeza kugira ahubwo dutegeza kubikora neza kugira bibandanye bise neza ingenzi zibandanye nziza mu gihugu urakoze kubijyanye n'icyo kibazo cy'impungenge yuko ati kumbure bavuga ko Tanganyika izoduga ngo kugera aho yari igera ngo muri 67 64 64 rero bavuga Tanganyika guhera Asiatique ntiyabaho kati Asiatique ntiyabaho baravuga ko amazi hajya hari RTNB radio television ariho amazi yagera kuri hajya kamusi akajya kaduga musi ya CCIB bakavuga ko yagenda gushika mu Buyenzi kuri 17 murabona uvuye mu Ruvumera 23 20 kuduga hajya kajya kadugo kuri 17 bo barabivuga uko mugabo rero ukundi nako abandi bakabivuga babijanisha nibihe urabona ugiye kuraba mwino misi turikita 30 z'ukwezi kwa kane atari ibintu bihindutse ukwezi kwa gatanu kwatangwa kubona kwabonekamwo ico bita imico nta mvura nyinshi yagwamo nk'iyo mu kwa kane mu kwa gatandatu twatwimirije iki kandi ugiye kuraba nk'ubu ugiye kurabira nk'ariya ku ngambo za La Pirogue na za Sec Nautique aho bisa nk'aho amazi yakitse cyane akaza arashika no mu kaburimbo urana ko bimaze imisi nk'indwi atibonekeza cyane ngo ashike mu kaburimbo kumbure gishavuye kagwana amazi ntagwana nayo mugabo kindi naco ugaruka naco umwansi wa mbere wa business n'ubwoba niko mmengo mpora numva bavuga ugize ubwoba nti wa entrepreneur nta ngumwe entrepreneur kimwe mwivyo niko c'est oser il faut oser rero hamwe n'ivyo rero kubwa World Beach nsanzwe mvugira nko kumesha makuru hamwe n'ibijyanye na relation publique kavuga tuti bishitse
abantu bazovyakira mugabo bidashitse daho ko mengo n'umwaka uheze amazi arigeze gutera mugabo agasubira inyuma agiye kigeze nta woreka rero kugira business kugira entreprise kubera ico ciyumviro canke ivyo vyigwa ivyo vyigwa navyo hari n'igihe bibavyo n'igihe bitabavyo jewe iminsi yahera mu za 1996 baravuga ngo mu mwaka wa 2000 ngisi zorangira umugabo mu mwaka tugeze muri 2021 nkuwovugira icyo ndibuka ico gihe hari abantu bamwe bagurishije amatunga n'ibiki kuba bazi ko hageze ko umuhero ubayeho rero ntawo jana navyo gace yibaza yuko areke kwa entrepreneur bishitse aya mazi ko natwe tuzoba turorera abantu bose bazobabona bazokuramo akarenge n'umuvyeyi aramara imyaka amazi 9 yibungenza umwana bigacanga sindikari imana mukunda kuturusha bavuga ngo akuruhira ubusa arabyakira natwe tuzokwiyakira agira nyunganira ego ntabaciriyemo nagomba namwunganire gatoyi we bwa mbere umugenzi yabajije ikibazo aravuga ngo uruhombo mwaragize mwaba mwaragize ko byabaye namwishuye navuga nti twebwe ibyo tuko turakora nibyo twari twarateguye nimba dufise igicapo cyo kubaka mu mazi nimba ibindi bihugu musinzi ko mushobora kuba mwaratembereye mukabona haraho bubatse mu mazi bigakunda twebwe umugambi dufise ntituriko turatinya kandi duhagarika no kugira nuko tugomba kuzokora igikorwa kandi kirakunda birashoboka aravuze ati umwasi wa mbere n'ubwoba iyo kurakora ibikorwa ugashira ubwoba imbere ndakubwije uko ntara kimushikako kandi iyo abatwaratinya nk'abandi bose sinzi ko mwatembereye ahandi hose uko mugashobora kuraba uko bashobora kuba hameze bashobora kuba baragize ubwoba umugabo umwana nimwe mwicaye ngayo twagira ubwoba ngo mubone uko hasi uwo munsi yavuze mu mwaka uheze amazi yarateye mwarabibonye kandi project twe twabonye dukora mwarabonye ko twari twaragerageje n'ubu tubandanya tugerageza dukora ibishoboka byose kuko abahinga twebwe imbere yuko dukora ibintu dufite abahinga baturabira ibi bintu twababwiye yuko hariho societe yitwa Emod Company ijejwe ibintu byo kubaka ariyo yazanye amamashini mubona iri ngaha bo nibo baratura nibo bahinga baragenda bakiga ivyo bintu bakatubwira uko bategeza gukora murakoze okay icyamenyesha makuru nibaza ko nariryo bango nibanga njejwe hano na cyane cyane bijanye no gukurikirana ibyo hatanga makuru kwa Old Beach no kuyamenyesha kuyatorokanya no kuyamenyesha Old Beach le media utomenya kamaro nakunguko kimenyesha makuru nuko yoba yabaye kitazi nibaza ko isi incuro ya mbere sini incuro ya kabiri dutumiye ko abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru hano kuri World Beach kandi sini ya kane sini ya nyuma zizoguma zibaho bisigura yuko ayigari mu mutanga makuru y'ukuri atari urusaku atari bihuha ubu rero iyo nkuru murayisangiza abandi nkuko twabibabwiye kuva na kare World Beach nyabagendwa World Beach iracameze neza ahubwo imeze neza kuruta kwinjira muri Dakar ahubwo yagiye muri twarateye imbere mwiteguye gute no kwakira ubwishyu cyane reka ndacishura ofete timu murayibona hariho nabandi ofete bakora mu machief donc mu ma role no kuvuga ko turiteguye no kuvuga ko twamaze gufata iyi ntambara yo kugwana n'aya mazi no kuvuga ko ku kintu cya service cyo rumva ko nta kibazo na kimwe turiteguye nimugire ikibazo ahubwo baze karibu turiteguye avuze ngo ubwinshi bw'abantu ko bohava buri byo bafungurira n'ibyo banywa kubajira ko nabonye abakozi mu kirenge oya na mahol aba nabi imbere ya saa sita hari n'abanyuma ya saa sita hari n'abo ku mugoroba binakenewe bose bonywana kugira habaronke service dutange service zo qualité service imeze neza yakisa kugira ngo nabacambaranye okay tutahomvye turiko dukorera mu nyungu rero mu byo twebwe turi ngaho kugira tunezereze abakiriya bacu ntituriko twitegura kuduza kubera habaye ibinabiriya uko byari bisanzwe biri niko bizokwama biri bizohinduka mu gihe bikwiriye ko bihinduka apana kwiki byo bihindutse kubera muri iki gihe turimo urakoze ndabigungane gatoyi murabizi mwese muraje mu mabare
hari ibinyobwa bimaze iminsi biriko biraboneka ko bikenye aho rero byoguma bikena gose hama usanga byaranguwe bigoranye bizimbye hama kubidandaza naho urumva hagiye nk'akantu ngira ngo Steve yogira cyamari ni icyo babwiye kuko kenshi na kenshi babazi aranabimenye ibiciro mwari muvuze ku bintu by'ibiciro nagomba ndabaremeshe ibiciro bimeze neza ntihagire umuntu azokwitinya karibu nukuri ibiciro biracyari kwakunze kandi biri hasi ntimugire ikibazo abantu bashobora gutinya ngo kubera bagwanye bagakoresha ingufu nyinshi ibiciro bacha babiduza nkuko mwari mubivuze ariko bimeze neza ntimugire ikibazo hama experience ya team ihari nimuzokwidoga ibintu byose bimeze neza karibu kandi